Utanipa muda kidogo nimalize kupanga sombe maana ndio kazi mbili kaniagiza. Niko na kuchemshia viazi ili ule. Sawa. Sawa? Yeah, sawa. Unatazama nini? Yeah, mimi natazama ninavyotoanga tu yani. Unajua sema nini? Huyu muda unavyokuwa unatwanga. Acha na mimi nikuonyeshe kwamba mimi ni mtaalamu wa hili hapa. Utaniruhusu nichukue? Hapana. Acha hivyo. Niache tu nimalizie. Mimi nachukua hapa hivi nakuwa na mimi nakugongea hichi kitu chako hichi hapa. Maana mimi naona siku zote nakaa nacho muda wote napiga piga. Si ndio hivi jicho unavyopiga? Imba sasa. Na hapa ndio niko natafuta sasa nitakavyoanza sasa maana nimeona unavyoanza kupiga inabidi uweze kujua kwanza utazungumza nini. Kwanza unaishika vibaya. So, mimi nimeshapiga lakini wewe bado unasema kwamba mimi sijapatia. Haujapatia. Ngoja sasa mimi nakupigia vizuri hivi sasa. Maana wewe unavyoona unapiga unaanza kwanza unakaa hapa hivi. Then unakaa. Kile nimekumekaa umeshika hivi. Ngoja basi nikuimbie. Alafu na nyimbo napenda sana kuimbia bibi yangu. Basi wewe nipige nikuimbie. Bibi yangu ndiye roho yangu, furaha yangu, mshauri wangu. Namwomba Mungu Mola wa walimwengu, ampe nguvu pia na utukufu. Haujapatia kweli. Mimi hapa nishasikia kwamba kabisa nimeshaweza. Hapana bado kabisa. Ah, basi fanya hivi. Wewe unasema kwamba sijapatia. Njoo basi upige mimi nikusaidie. La 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 la.
utotoni mwangu, Dufi langu Dufi, ni wazo langu Dufi, wewe ni rafiki yangu toka utotoni mwangu. Dufi langu kipenzi, tazidi kukuenzi, kukuacha siwezi, unanitoa simanzi. Dufi langu kipenzi, tazidi kukuenzi, kukuacha siwezi, unanitoa simanzi. Huwa unanifariji inapokuwa na dhiki, wewe ni mwema rafiki, wala si mnafiki. Huwa unanifariji inapokuwa na dhiki, wewe ni mwema rafiki, wala si mnafiki. Dufi langu Dufi, ni wazo langu Dufi, wewe ni rafiki yangu toka utotoni mwangu. Dufi langu Dufi, ni wazo langu Dufi, wewe ni rafiki yangu toka utotoni mwangu. La 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 la. Karibu yani. Sisi mtuletee maji ya kunywa. Sawa. Nimepatia hao. Ulishuhudia wapi? Karibu na Hivi hapa. Ni vyakula vya asili kabisa hivi. nyumbani mnakula. Tuna vila lakini kule hatuna wapishi bora kama huku. Maana huku ninyi ndio mnajua sana kuviandaa vyakula hivi. Naomba chukua. Amina, naomba chukua. Anza. Tukula. Anza. Mimi nishatengeneza, inabidi Hapa. Nizo. tamu sana. Basi sikia na. Bibi atakuja muda gani? Maana nishaka muda lakini sijamwona anatokea. Nasema nikienda kule kwa rafiki yake anamuuguza. Niko peke yangu hapa, atajifunza ndani. Milk. Yes. Ni sawa? Meze neza. Ego karibu. Wakoze vraiment ndashima. Kukazi gute? Akazi asho no munsi narutse gatonya. Nje banakubwiye yuko mfise umwanya no munsi. Vraiment je nashimye kuza direct kuko urabona mvuye nyene mu bintu by'akazi urazi ko umuntu aguma azunguruka hirya nino.
bon urazi métier nayo kwidusaba ko tuguma tubwira dusirikira ahatandukanye mu gihugu yego ndabizi akazi ni koroshe none Milka jewe burya nari nkeneye kumenya suite ya bya bintu twavugana cyagiye icyiyumviro nagushikirije cyatumye ahanini shika ngaha nico kugira ngo menye inkuru y'imvaho decision wafashe menye uko ndavyifatamo kuva wa munsi nari nakubwiye yuko bitokunda même si vous avez insisté yuko bon ndavyumvira mais de toute façon happy ntibiragenda neza kubera bon ibintu byinshi gute no ifoye kumbwira parce que urazi iyo umuntu akubwiye yuko agukunda ababivuga bikuye mu mutima kuko urazi yuko urukundo ari ikintu egomeje suis un docteur mugabo ndavura abantu izindi ndwara mugabo nanje hageze aho gukunda je suis donc affecté birankora kuko urabona umuntu uravura abantu mugabo haragera ahantu nawe umutima wawe ukagwara je rero umutima wanjye waragwaye kandi indwara yanje ni wewe cyo nkeneye nuko wemera nuko umpa inyishu tomoye nyene ituma ngyoherwa burya haragera n'igenja kuvura abantu ngasanga afise ivyiyumviro byinshi mu mutwe kubera wewe ngo manda kwiyumvira umwanya wose ikintu uvuze nico nkuko wabicishije mu ndwara bayo kugwaye hari indwara zidakira ngaha mu Burundi ifoke tuja hanze tukivuriza hanze de toute façon il y a beaucoup de filles hari abakobwa beza benshi ndibaza yuko bukize iyo ndwara yawe écoute uvuze ko hari abakobwa benshi igome je vais bien barahari kandi wanashaka abenze neza bafise une beauté idasanzwe mugabo burya iwawe sinakurikiye ubwiza sinakurikiye yuko peut-être woba usuku cyane kuriya ahubwo nakurikiye la mentalité nakurikiye les manières les comportements ukungene wifata biratandukanye gukunda umuntu mukunze parce que elle est belle no gukunda umuntu mukunze avec ses comportements ingene yifata n'inyifato yiwe ingene yitaho nyene mu kibano ingene azi kubana n'abantu dans la société ivyo ni ibintu rero vyatumye vyansunitse kugira ngo ndagukunda vraiment je ndakubwiye ukuri umutima wanje waragukunze n'ubu ndagukunda kandi no kubwira yuko ntashobora kubaho ntagufise kandi ico kintu cyumve kandi ico kintu ugitahure burya iyo urukundo ruza kuba ari amazi burya nari kuguha ibiyaga byose biri ku isi n'inzuzi zose iyo urukundo ruza kuba ari vyasi ibiti byose n'amashami yose ari ku isi nari kuyaguha icyo nakubwiye iyo urukundo ruza kuba ari ubuzima jewe nari tayari kuguha ubuzima bwanje ndagusavye unyemerere nta kindi nkeneye atari ukumpinyishu itomo ibereye kugira ngo ndabiko nogyoherwa mu mutima wanje j'ai besoin de toi dans ma vie nkuko wavuze yuko ari umutima wawe wanoye mugaje umutima wanje ni ufite sindakumvamwo sindakwiyumva nkora ikibasi no bafise utunenge sindi mwiza peut-être no bafise défaut oya mbira peut-être ndafise défaut ngira ufise défini ni kosora wewe sinokwemera ko ufise défini urumva ari ibintu ufise ntakeneye singorane ya défaut dis-moi la vérité urumva urukundo ruva mu mutima nkuko wabivuze kwiyumva mu muntu kumubona ukanezerwa kumubona bikaguha morale tu vois urabona ibyo nshaka kukubwira mugabo de l'autre côté nje mbona wapi kuko umutima wanje mon cœur appartient à un autre c'est qui nindu yo wundi sinibaza yuko bikenewe kubimenya sinibaza yuko bikenewe urinze umbwira yuko jewe ata kibanza noronka mu mutima wawe fo yukumbwira n'uwo muntu wundi wari we ndamumenye oya basi ndamuhe na felicitation ndamukeze ndamubwire nti vraiment wararonse oya nuko ibyo navyo nogira kirese unsavye ibindi ngakubwira wo nkunda oya iyo ni secret yanje sinibaza yuko bikenewe mugabo vraiment ndagusavye ubandanye unyiyumvira s'il vous plaît oya nibikunda tu peux faire un choix urashobora kugufisa nibikunda n'ukuri ça c'est sûr nibikunda
je sino kubesha ngo wicare ngaho ngo ndakubesha hari abakobwa usanga bemera abahungu kubera amahera cyangwa kubera uri mu docteur ngo mboneke ko ndana mu docteur mugaje wapi ndakunda undi muntu kweli kandi ndamukunda cyane bivuye ku mutima je simbona ko bikenewe kubesha ça c'est la vérité. Je suis désolée urambabarira kweli mugabo bandani niyumvira ndabigusaba nacho tuzobiraba n'imana ibishatse hasi uje ku musara usenge peut-être Imana irashobora kukwereka yuko ndi umuntu mwiza kuri wowe ugerageze s'il vous plaît. OK nakibazo ko mfise mais tu peux faire un choix ushobora gufisa abantu babiri utora hagati n'uyu karaba choix yanje niyo nyene oya ashobora guhinduka ngiye yuko uvuye ruguru genda uruhuke naco tuzovugana basi n'uri munsi kantahe mugabo vraiment singyohe nagiye mugabo simeze neza mugabo vraiment ndagusavye unyiyumvire please ndabigusavye afise amaraporo menshi ngiye gutunganya kugira ngo ndaza kwandikira nta kibazo bye bye sigare neza ego je t'aime Mika je t'aime merci I love you thanks Muzina guhamagara ngaha ndashaka yuko kwanza inka wazibonye ko zikugirana mu bijanye n'inka ibikigenda ziyuko bajya abantu banyerese yuko babishoboye ndabona kabisa barabikora neza ako je guhamagara nyamukuru bijanye n'inka cyangwa bijanye n'ibirimo ndashaka umbwira uburyo bwose ubona je nokora kugira yuko je ujya mukobwa warda ankundira ivyo nazo namaje kugerageza uburyo bwose ariko sinzi iti mpere kuki kugira ndamuronka ujya mukobwa nyuma batisha ubona yuko akunda kuririmba ndabizi wewe utegeza kuyigisha nawe kuririmba mama gajewe bavuga ngo ugiye kujya sazi azimira nzima ndana uratangiye amiga ugiye kujya sazi azimira nzima banege ariko Adnani ukuntu we umbona jewe ubona ko ushobora kuririmba ku buryo bw'unotera mu gahogo hamwe warda atahura yuko jewe ari je naririmba nakuririmba nabyo barabyiga byimenyera kandi ukaririmba nawe umuswa ariko nabunye mujya mu Rwanda natahura ikirundi mu giswa icyo rero kandi urondera amajambo meza ukoresha mu kuririmba kugira ngo iyo waririmba agutahure vuba yiswahili ariko none ubona noshira mu majambo amajambo arari meza menshi aryoshye ugutu burya abakobwa urumva bakunda umuntu bikinga mu gutwi uranegera neza nuko bashaka amajambo meza tuge natwe tugakunda dukoresheje amaso byo turaba byiza bisayangana aho rero bivuze urumva jewe ndamuravye mu maso gusa ndamuravye gutya Adnani cyane uvumenga sinonota hamwe icyo susuruka ujya mu kubara afise umuntu akadikiwe ukuntu afise kabiri karemvye uvuza uko dukunda mu kuraba ujya mukobwa narambura dikama umva niko bimeze rero ifore ko wigisha kuririmba urumva byago genda urumva iyi ni yewe mutama herutse kugura mu niki yago ijya nawe ni mwiza urumva ijya nawe ngo niki ijya ni udonyo ijya nawe ni shaza urumva ijya nayo ijya yirabura yani igota ngabo okay je ndabona kabisa zino nka zimeze neza urumva rero wewe kuyigisha kuririmba amajambo rero n'umva ashaka kuzira muti misili sinywi wala silali ariko nawe urazi kuririmba reka nkuzere ni je umunsi umwe ndi kumwe na mama
yambwiye ati ngo werigeze kukumva uri imbere muri gukura niri Yesu sira mukoza twumve jewe mu kuririmba shaka kumenya amateka yiwanje uzubaze kwisama kuriye kuri primere kwisama aho rero nabonye uzubaze umwigisha yitwa Rushasi urumva yitwa Rushasi niwe twigisha cyageze kuririmba ngo abanyeshuri bose bashavuga ati ati Adnan agiraririmba Adnan sibiramo konza abantu badivye misili sinywi wala silali subiramo kwanza tangura kwanza erega misili je sinjya misili sinywi ati no kunywa sinywa urumva sinonga apeti silali sisindonga na gatiro misinywi silewa sinywi wala silali sinywi wala silali mwenzio usingizi sipati mwenzio usingizi sipati mwenzio usingizi sipati mwenzio usingizi sipati ninakufikiria lazizi uko biryosha rero cyashaka ngumenda kumviriza ninakufikiria lazizi ndakuyumvira ninakufikiria lazizi ya urone ninakufikiria ndakwigare muri iryo jwi gani kwenyene ninakufikiria lazizi nimekuzimia sio siri nimekuzimia sio siri atakakufirie kabisa ngao mbamaze kumaja mwaye umva sura misili sinywi wala silali mwenzio usingizi sipati kasira mokani kabiri misili sinywi wala silali mwenzio usingizi sipati ninakufikiria lazizi nimekuzimia sio siri none ko mujya muko mudakora ari mu twinshi basi nta nukuntu uraje akunda ko kajya ko akunda kucyarako none ubona ko cyanangira kuvyo gusa ni adukiza sinywi umva ko cyanangira gucyo ujya mukobwa akunda kuririmba wowe uzurindira ashizemo akakantu kiyo ko kuririmba acushira mu nawe achamenya ko ntabwo kujya washizemo kujya munsi ariko nani nari mu bandi none nkabijyanyerese jewe ngo ngire hata ni sawa arige jeri cyangwa mu cyumba ujya ariyo mbiri agatarima utakwemera sha urabona kada ko kakacika genda neza ukuri wakacomesemo we kandi ukigena nakakubwira afata ibintu erega nkuko nyene nk'imizi none nako gacika gufasha ujya munsi cyo gacomekamo bijya sinari kuzikuririmba bijya bita gusasira aha bijya bita gusasira rero bakaje kujya natere mu gahogo aja Adnan yeje kintu cyembona n'ikibiri kigati bigeze gucya ndashaka ko tuve ngaha tutarashika no muhira mana tugende tumuhige hajyari hose ama nanjye ndirere mu gahugu oya banganize bazomere zone ibyo bari oya nuze ujya mu bumbi Claude oya ari Claude ari ubundi nuze ya izira jiwe yagiye ndari ndavyase ntibishoboka kubera iki erega hani kwa Ruganzu ntimwiganza muragabwa kubera ko udashobora kumwumva umwana mu mafuti mwumviriza umwana wawe amafuti yahe
iyo umwana akunze arakunda mwumvirize kwanza wumva ivyo ashaka kutubwira Nigishoboka ariko mama ntibikundi mutamanye ariko arambwira ati nageze ndamuzanira umukwe uno mwanya mvuze ati mukazana nje kumubwira mutama yuko nguyo ubona shimye ariko papa waridi ewa murazi ko ndabakunda mururu murazi ko ari bwebwe ndondera naho ndiko ndabaronderera kazoza kayo sinshaka ko muri kazoza muzobishira ku mutwe kandi naragwanye intambara ngaho muvyumvirize uyo muntu Warda sindamukeneye Hey.